ni wa muntu kwiye preatu none uzotinya umuntu yamenyekanye yambura impuzu yambuye impunzi Alvin Smith yamenyekanye yambura impuzu ari gusa si bro Jumbe ngame ngo ndavise video ari gusa bro erega jere sinari bwavyemere uno mwana ariko ndaraba kindabira nyiganza umuntu yamenyekanye muri ibi nitumaje nk'uyo muhanuriki izina ryiwe ari yakora ibi ndetse uno munsi turabona hari indirimbo zasohotse basani bacu reka tuvuge kuri ino ndirimbo ya Alvin Smith kumwe na Melanie Boy na Fernando duko ndayikurikirana ndabona comment zabaye nyinshi iyi ndirimbo uyivuga kwiki ubona imeze gute uyivuga kwiki wo yivuga kwiki indirimbo ya je kuri jewe ego iyo ndirimbo nkikibona je ante agahinda gute sindirimbo yari gusohogwa ego Hello bakunzi ba Kejo Media turabaramukije kandi twongera tubagumbira muherereye hose twongera kandi tubaha kaze umunsi rero ntibisanzwe kabisa okay izina ni ryarindi nyene mumenyereye NS ugomba nyita Sami behind camera turi kumwe na Jasniro Pro kaze cyane aha rero turi mu nyubako za Akejo Media aho turi kumwe n'umuntu adasanzwe cyane ndibaza mumubonye gusa mwebwe nyene muca mumwibwira ariko nituza kumuvuga mwizina kuko burya umugabo atari so kumuvuga muzina niba cyoroshe turaza kumuha umwanya kugira ngo yidondora ababwira uwariwe neza na neza en general turakuramukije mutumiro wacu umeze neza ndaho kabisa kaze cyane muri Akejo Media aha ni mu nyubako wahishikiye wiyumva gute kuba turi kumwe ngaha uno mwanya ndaryohewe cyane kuba ndi ngaha kandi ndahimbawe no kuba ariko haraba yagugwa ibintu mwe ni abantu bari bamenyereye yuko usanga amamedia amwe naya akorera mu muji hagati ego ofete mwaramaze gutahura yuko iterambere riba hose wana kera nka twebwe twakuriye ruguru hari ukuntu twamanuka tudashaka kuduka ego basanga twe twagiye kubananira hano hamwe twamanutse mu masantre cyangwa twe twamanutse Bujumbura urabibona ngabo no munsi namba ashobora kuba hariho media iri ngaha mu Nyabugete icicaro gikabera ngaha nyene urumva neza yuko amakuru yabaha yo ngaha mu micungararo izokoroha yuko ashye ko umengo no munsi amakuru ari muri mukaza gusa sinzi ko kanura akabona ego uzorabe meme no mu makuru umengo ari ahantu honyene umengo n'honyene amakuru yaremewe hariho amakuru menshi neza cyane ni hafi y'ikiyaga akayaga ni kose bizotworohera kumenya yuko imikeke yagize yabonetse cyane yuko ikiyaga cugawe ntagire umuntu iriko yarondera kuza kujya imikeke imaze imyaka mu Afrika ize kumugwaza ego umwana yaramaze iminsi yari mu bitaro kubera umukeke yariye wamuguye nabi imikeke yo mu Afrika mugabo kubera iki ntituzi natubwo tubahariya bitumenya ngo ikiyaga kiruguruye cyangwa kirugaye uzumenya ngo imikeke iri ku isoko ni imikeke mishasha cyane ni imikeke imari iminsi mu Afrika mwebwe rero umwana mwasanze mwamuhaye imaze iminsi muri frigo kumvo zuko tutaronka amakuru niyo mpamvu rero mvuga ati ndashima kuba uno munsi hatanguye kubaho ibinyamakuru biri mu mpande zose z'igisagara hama tukifuza yuko n'ibinyamakuru byo mu mpande zose z'igihugu nivyo ego turabashimiye cyane uratubwiye neza yuko iyagugwa ry'amamedia naryo nyene ari ingirakamaro cyane bidufasha kumenya amakuru atandukanye gose nkuko byo twari tumenyereye zibaza muri kote imwe nyene muri mukaza ariko no hanze ukabona ibintu nk'ibi biriko birakogwa ni byiza cyane ego sinzi rero yuko abariko baradukurikirana nabo ndazi benshi barakuze mugabo urashobora kubibwira kandi neza uburiwe kabisa ego kuko ari ubwa mbere nje kuri no media yego kandi
uko bigenda ko ndibaza ko ari nshasha ni shasha kabisa rero iyo umuntu ari nshasha ushobora gusanga n'umuntu n'abantu ba mbere bambonye ari n'ubwa mbere bambonye yego n'ubwa mbere bambonye niyo mpamvu hariho abantu bamwe usanga bamaze imyaka myinshi mu mwuga ego mugabo wamubaza ati tukeneye umwidondoro akakubwira ati ngo je baramenyereye ntibikeneye umwidondoro mugabo bakibagira yuko abantu bose batuzi nivyo uravyumva je ku mazina nahawe n'abavye n'amazina yanje ari ku vyangombwa n'umugoye kwiyandikisha amazina je mvuye kwiyandikisha mu by'amatora je uzotora yego neza cyane hari umuntu ambaze ngo uzotora iki nambwiye ko nzotora imigambi myiza rero kugira uyitore ariko wari watevye kwereza ko numva uno munsi ko ari uwo munsi wawe nta ngorane je ntubona ko wari waceri wasanga bugaye oya ntibyakunda kubera n'uburenganzira bwanje ego jewe ngaka naritora nako nitwa Maniragaba Idris Maniragaba Idris wabibonye nabibonye kabisa iri rero niryo zina wahawe n'abavyeyi niryo zina riri ku mpapuro ariryo abavyeyi banje banyise neza cyane mugabo kumva zuko nkunda inkomoko yanje nkunda na basokuru banje jewe nka jewe ndi mwene Nindereye papa wanje yitwa Nindereye babimbagije no ngayiganagiye kwiyandikira Nindereye iyo dawe muhisi dawe mane mwakiri muhirukire jizaho yibere niyirukira amahero dawe wanje nawene iyaba nawe nagihari agiye kwiyandikisha bamubagije se yacha mubwira ati je papa wanje yitwa Simbizi uravyumva iyo nawe Simbizi nawe yaba gihari agiye kwiyandikisha bakamuba tubwira izina rya papa wawe ashambwira ati je papa wanje yitwa Semavumba uravyumva rero umva je ndi Maniragaba Idris wa Nindereye wa Simbizi Semavumba wa Muhenyanga ntajugumbanya wande gasobozi wa Karabo mama urakoze cyane abantu benshi ku bantu ari ubwa mbere bambonye baza ngo ni caduka kije kuri no media ko iyi ni media tuvuga ikirundi abanyamurenge barashobora kutwumva abanyarwanda barashobora kutwumva abaha barashobora kutwumva abantu bahari azangara hariya barashobora kutwumva n'abatanzania benshi ururimi bagumva kandi barufana neza kandi runabaryohera neza cyane mu ncamake jewe ku mbuga zose nkoresha unkeneye wandika gusa Simbizi wa Semavumba urondeza ibyo haba muri Google haba kuri Facebook haba kuri Instagram haba kuri Twitter ahantu hose uzi yuko hariho izindi ntuzenya social media nakoresha nkizahe harizo hariko cyane we ni nyinshi social media ni nyinshi zizi gusa hari nk'izitwa za LinkedIn nambari ki hari izitwa nambari ndakibagikiraho cy'abashinwa namba cyitwa nde ntumbaze ni byinshi cyane n'abarusiya barafite Telegram zibira bafite ibintu byinshi social media ni mugabo abarundi benshi bakoresha haba Facebook abarundi benshi bakoresha Facebook na YouTube na Twitter na Instagram gato na TikTok izo zose wora bari izo undondeye ntumbura ufumusa izo nakoresha cyane ufumusa na babone bake nukuri izo nakoresha cyane ni nka ni Facebook ni TikTok na Instagram ndazikoresha cyane mugabo ugiye kuri YouTube cyane kuri X nkaba active kuri YouTube na YouTube ndafise account mugabo je keshi nkora ibiganiro ku media atandukanye nkandi ngaha kuri Akejo Media ndatahura neza yuko ngaha abari wanje abari muhira jewe nivyo namambwira abantu ati je ubukomezi bwanje buri ku media yaje kuko rimwe mu mijambo hamwe nkaza gushikiriza ijambo rizima neza cyane turagushimiye gose ku mwidondoro duhaye ndetse ubu n'abariko baradukurikirana bakumvise uyu nta wundi ni Simbizi urashobora kuvuga ni Simbizi wande Simbizi wa Semavumba birakomeye cyane Simbizi twagije kuguha kaze kandi widondoye abariko baradukurikirana abafanzi ba Kejo Media bakumvise uriwe ariko cangaruka kandi mvuga ati Simbizi
hamwe no kwidondora simbizi uvuga ati simbizi akora iki simbizi ni ikintu yibaza ko ngaha akora nk'akazi kiwe nakaye urakoze kuri ico kibazo ico kibazo novuga yuko baye umuntu wa mbere akimbagije merci mu buryo buramvuye bw'uko umuntu ashobora kuvuga uti reka ndavyagure sivyo byarantwaye igihe kugira amenye akazi nkora kariko nukuri urashobora kubaho ufise akazi mugabo atavyuzi yuko ufise akazi hari abantu benshi ngaha bafise ubuzi mugabo usanga birigwana amadosiye birigwana baki bagenda kurondera ubuzi kandi basanzwe bafise ubuzi jewe hari umuntu yigeze kumbwira ati ego kuko iyo umaze kuba ufise izina ni umutahe ukomeye cyane ni umutahe ukomeye gose neza cyane abantu bose bagira ibintu vya marketing abantu babadandaza benshi ego ikintu cya mbere bagwanira kuronka n'izina babamenye kwanza bashaka kugira amaproduit meza akora ibintu vyiza mugabo gato usanga ivyo bintu vyiza nta muntu abizi gato usanga rero uzorabe nk'amashira hamwe nka za Brarudi zirashira mu mafaranga menshi cyane muri branding y'ibintu vyabo kugira ibintu bimenyekanye nta kindi bariko bararonda baba bari sure n'amaproduit bafise mugabo bagakenera izina naho uzobona bafashe bakaza ufise nk'ibare bakabona ati iri bare ry'uno muntu ashobora kuba ryakira abantu benshi bakaza bakari gusigira irangi bakakuzanira intebe bakakuzanira amafrigo bakakuzanira ibintu bitandukanye wasanga baraje barakuzaniye nk'ibintu biri nko ku miliyoni nka 30 ukimvira n'uno muntu kubereka nzaniye bino bintu mugabo wewe inyungu ziwe aharura abantu baza aho hantu hama bakabona ya brand yiwe neza cyane uravyumva rero natwebwe rero turafisa nkajewe kuri Facebook yiwanje fisa abantu barenga 130 bankurikirana bagukurikirana ku rugo rubuga gafisa abona abantu bamaze kwiyemeza ati wewe turagukurikirana ku kwezi ndashobora gukurikiranwa n'abantu barenga umuriyoni w'abantu urumva yuko nsumba kakabare kaza kakicaramwo abantu usanga gashobora kwakira nko kwezi abantu 200 batandukanye mugabo jewe ndazi neza yuko ku rubuga rw'iwanje ndafise abantu barenga umuriyoni baca ku rubuga rwanje ndagwa karorero urana hano mazi ndiko ndanye yego urabyumva jewe nk'ubu mfashe nkino logo nkayishira nko kuri cover yanje urabyumva dufate nk'abantu bamaye nka contrat bakavuga ati wewe simbizi ndabona wewe urafise abantu benshi bagukurikirana reka ufate iyi logo yacu uyishire kuri cover uzi neza yuko ino cover izobona abantu barenga umuriyoni ku kwezi urumva yuko ari abantu umuriyoni basigaranye isanamu y'iyi logo ubona ko ndaguhaye mu nyuma niho nagiye gutahura yuko je ndi umu influencer uravyumva umu influencer nayo numuki numuntu ashobora kugukundisha cyo kukwankisha ikintu neza cyane avyumva iyo rero hari umuntu ashobora kugukundisha nko kukwankisha ikintu urumva yuko ari pouvoir ubufisi ufata rubwo bubasha gusa uba wamaze kumenya yuko ari ingabire ufise hama ubwo bubasha ukabugira source de revenu yego uravyumva bro ndakumva ikaba ariyo source de revenu uvuga gute mu Kirundi nk'isoko ya mfata ico nyene ndi nkakigira isoko rya mikoro navuga ati aha niho nsoromera niho kubura ari nk'umuntu avuga ati aba bantu ufise ndakeneye yuko unkorera kino kintu ikintu cyane ndakeneye ko ino nkuru abantu bayimenya ndakeneye yuko kuno kuri kuja habona abantu benshi baranyikorako bakamembera ico kandi sinidoga kuko ndabayeho ndatunze umuryango nanje nditonze kandi nta muntu nsegerereza yego okay ni kintu gikomeye cyane ubu turaje gutahura ico simbizi ari cyo nico akora hanini
influenceur. Je ndi mu influenceur abikora kinyamwuga yitahuye ego mu influencer yitahuye kabisa kandi ngomba kubera akarero n'abandi neza cyane barashaka je ndashobora kuba ibyo ningiza ari duke mugabo hari abandi bazokwinjiza menshi himbere ego murakoze cyane kunyisha umuduhaye ego hama simbizi muri iki gihugu cacu turamenyereye ndibaza tugiye muri nka cyane muri industry yego wori umuntu ukurikiranwa n'abantu kabisa turimwe naje wanashimwa ndumwe mu bantu bagukurikirana cyane ego turafise abasani benshi ngaha aye mu gihugu cacu c'u Burundi mbega uku kuntu bariko barakora babyifatamwo ubibona gute mbega iterambere ry'umuziki wacu uriko uraribona gute muri aba basani bacu akino gihe je novuga yuko ubu game irikirakura entertainment irikirakura irikiraba ico bita industry novuga yuko n'urugamba twagwanye kugira ibitubona uno munsi kame urinze ubona media ishobora kuba ngaha aha muntu akaza ngaha mu Nyabugete urabona distance yari kuvanga gushika umuntu aje kugira ikindi cerekana nikirere cerekana yuko industry birikirakura neza cyane hariho amasinye menshi yerekana yuko abantu batakiri babandi bariko baragera ku rundi rwego nuvuga yuko dusubije nk'imyaka ine nyuma nta muntu bavuga ati ngo mba investe muri media iyo media ize gukora muri entertainment hari ama radio ngaha atakinda akora atari entertainment hariho ama televiziyo atakinda akora atari entertainment 100% na politiki chako ntaki mugabo ni divertissement gusa ni muziki ni iki ni sport na makuru y'inkino nta bindi birengeye ivyo kandi ikindi naco menya yuko entertainment niyo ya mbere idandaza cyane kubera ibyunguka ego irakora ibyunguka kabisa ukeneye gukora ora nk'ubu tugama tuje mu gihe cy'amatora neza cyane aba nta munye politike n'umwe atigera kenera abaririmbyi ntibibaho mu kubafasha oya ariko ari yamamaza ujogenda hano hose biyamamariza ukazobura umuririmbyi uzojuza kumbo bafuma baba bake mugabo baririmbyi niho baba bari bisigura yuko entertainment ni ikintu gikomeye televiziyo ya mironka kera bakidifiza mu match kuri RTNB igihe cy'imipira haba n'umwanya munini yinjiriza ko amafaranga menshi kubera abantu bace bagura ama publicité bakaza gusigura ama business bakora mu rujya mwanya wa pause kubera babazi neza yuko uwo mwanya televiziyo ibiki yarabwa cyane yego uzorabe abantu benshi ntibakira televiziyo mugabo imipira barayiraba bazi neza yuko ati kuri televiziyo runaka baraza kwerekana umupira n'uyu baraza kubiraba ni nkuko mvuze ati hariho concert ya naka umuririmbyi wemera iza guca kuri TV ya naka yego naho uvuga ati concert yiwe iza guca kuri Akejo Media yego ubona umwanya abantu bariko baraba ingene bangana bari benshi bisigura yuko entertainment ari ikintu gikomeye cyane rero tuyifatanya rero naho biri uko biragera uno munsi urabona neza yuko abaririmbyi bonyine bariko baritahura bamaze kwifata nk'umwuga urinze wumva barashobora gufata n'indege baragenda icyo ni kimwe umugabo ibi ni important ibiri ngaha cyane kuko ibi byo ko bafata indege bakagenda byari byaratevye mu ncamake uno munsi urinze ubona nk'amadosiye par exemple ukabona ati umuririmbyi naka yitwariye umuririmbyi naka urinze umubara yuko game batangiye kuza baratwarana mu butungane niyo ibari indiato ibari terambere kwa tumenyereye yuko abateye imbere uzokumva ngo onango yaranyescrosa amahera ngo namuhaye ngo amafaranga aje kurangura ibintu Dubai ama ntiyabishikana naka namutumye kamera yakoteje kamera yanje hama ntiyayigarukana naka namuhaye amahera kugira akorera ibi nibi agede kunkoteshereza imodoka amasa amahera si imodoka nta kimwe nabonye urumva ivyo wowe ugeze mu butungane bararaba ati none iyi modoka nivyo ikora bya location yego umva hari ibintu bamaze biri bien structuré ku buryo bigeze n'imbere y'umucamanza ashobora kuvuga uti nakazi
ubwa mbere amadosiye nk'ayi wacu baca bayasubiza inyuma bavuga ati ibyo ni bwa bugenegene mugabo rinzi ubona umuntu w'umucamanza cyangwa umu OPG cyangwa umuki mu magistrat ashobora gutora dosiye y'umuririmbyi akavuga ati iyi ni dosiye bisigura yuko umuziki uri kuraba akazi mu bundi neza cyane ubwa mbere mwagenda abone babasazi subira inyuma ngabo urumva ubu dosiye barayakira bakayigako neza cyane urumva iyo turiko turaca aho na muntu yovuga ati ngo umuziki nturi kuratera imbere mu gihe tumaze kugira abarimvyi nkabangaye bafunzwe bagize akazi k'umuziki uravyumvaga bro barutse nyene kuri abo baririmbyi uvuze bafunzwe nk'abande nabande oya hari abarimvyi bafunzwe bazira umuziki ba hariyo nani nawe wamuziziki gasha Berry Chris ya Berry Chris nazira umuziki nese umuziki oya Berry Chris ni ibindi mugabo navyo no muziki ufisemwe uruhara ego ufisemwe uruhara kuko hari ibindi bintu iyo tubaye abanyamuziki tubaye aba entertainer cyane narabisiguye cyane ko bya Berry Chris mba sindi ubigaruke ko cyane muko ni wewe mugabo nibindi ugiye ubigiyemwe mu mizi cyane usanga ari isano runaka bitari direct no gasanga aho bigenda bigirana isano no muziki neza cyane turabona abasani bacu bariko baratera intambwe kweri ntaworeka kukivuga ico ndetse uno munsi turabona hari indirimbo zasohotse basani bacu reka tuvuge kuri ino ndirimbo ya Alvin Smith hari indirimbo ajeje gushira ku mugaragaro ari kumwe na Melanie Boy na Fernando duko ndayikurikirana ndabona comment zabaye nyinshi iyi ndirimbo uyivuga kwiki ubona imeze gute uyivuga kwiki wo yivuga kwiki indirimbo ya je kuri jewe ego iyo ndirimbo nkikibona je yanteye agahinda gute sindirimbo yari gusohorwa ego ijya ndirimbo basohoye hariho version yari sanzwe ihari ya DJ Fernando na Alvin Smith iyo yari imaze imizi ifise na video iyindi version yagiye gusohoka biraboneka neza yuko ijya ndirimbo yari sanzwe ihari ari Alvin Smith na Love Music baririmbanye bose kari babiri mugabo kuva bagiriye amatati bakagira ivyo bapfa vyatumye ko ama beef yo muri entertainment ikintu kimwe mbona impamvu ndakubwira yuko umuziki byamaze gukomera beef yo muri entertainment ni beef biri serie ni mbaya niyo mpamvu tutegereza kuja twama turi hagati dusukamwe mabisi ego position Alvin yafashe je nayigaye cyane gute kuko Gusto ukuntu amajwi yiwe bayakoze bayamukoreye nabi bamuririmbishije urumva bagiye muri computer bamuririmbisha nabi apana ngo niwe yaririmbye nabi ordinateur niyo yamuririmbishije nabi indirimbo ye bayituninze nabi kwera biga bintu jore ntavyo yogira kuko hari ukuntu uri kuraririmba iyo indirimbo bariko baroza amajwi hari ukuntu indirimbo bayoza ari nk'ahantu wagiye utashitse neza umva kuno kuntu imiziki y'ubu cyo kimwe n'imiziki ya kera neza cyane imiziki y'ubu igice kinini ni computer igikora kera niho muri byagiye muri studio yaje mu gatondo agataha mu ijoro bariko yarimba basubiramo bongera basubiramwo mugabo no muso aririmba rimwe akazagasiga na computer rero novuga rero yuko ibyo bamukoreye Gusto ko ino ndirimbo computer yarakoze ibara imuririmbisha nabi kandi ikibabaje rero impamvu vuga ati yuko byambabaje cyane ingena Alvin Smith ndirimba irekuye kandi nawe yari umuziki yumva neza yuko irimwe amakosa ivyo oyi ni ibintu vyicira umuririmbyi kubera ari abantu bafyina nino mwuga hari abantu bafyina nino mwuga uri mwuga uri kurubaho umuguri kuri teriteka neza cyane nambu no munsi DJ Fernando abona ano maturuna ari karagira ya mamundege yari yavuye muri Kampala ashika aeroport ubwo yana cyo rindi ndege aji Dubai uniyari akarajya ubuzima nkuko abandi bose twama tubibona babigenza nyene ukavuga ati yego hahandi nyene namuzo tubonana abarimvyi bakomakomeye ba Davido bagiye muri wa mucanga akaherera nyene avuga bati nibwo bwa buzima no muserimwe mugabo nibaze kubwo buzima hari
umwaka uheze abishikiriye. Rero hari ibintu ubu birimwo si byiza guca mugomba kononera n'abandi ntibabibemwo sivyo. Aha turi hari abandi neza cyane kandi nabo abo bandi barahaturi natwebwe tuzova ngaje abandi. Hari abandi bategerezwa kuzoza ngaha niko kimeze kwisi nul n'éternel mugabo amateka meza c'est l'éternité. Iyo ubayeho ukora byiza bizokwamaho bazokwama baca umugani ate bantu kuko Imana yari umugabo neza cyane. Amateka ni ikintu kiri très important. Mugabo no munsi ubonye umuririmbyi ashobora gufata umuririmbyi baririmbanye akamwononera ijwi akagica kugira uwo muririmbyi aboneke yuko ivyiwe ari bibi. Ariko tugarutse umuririmbyi bari mu bicari ngaho kumbure ngira niko bakivuganye ngira niyo style bashatse yuko iyo ndirimbo isohoka. Nta style nimwe yobaho yo kuririmba nabi. None ku buryo hari kuririmba nabi sivyo. Hariho n'amakosa no kuririmba amakosa bakamukorera amakosa bakumva yuko aririmba amakosa ko hari ibindi bintu umuririmbyi bivaye n'ugwega abageze ko hari ibintu abatagikora ukumva ngene yuko ijwi ryamunize ari wowe wamunigishije computer ampisi ugacubirekura. Niyo mpamvu rero ibi bintu kubirekura ngira ariko ibo barakoze indirimbo amakayirekura uwo bakoreye amakosa mu ncamake. Alvin Smith ibintu yakoze si byiza yagombye gufata nabi gusto kandi si byiza cyane. Niyo mpamvu ndabivugiye ngaha kuri ino media. Alvin Smith ibintu wakoze ntabwo ari byiza si byiza ku muntu w'umunyamuziki nka Alvin amaze imyaka ari muri ino game. Kumbure tuzomurondera nawe abiduhere ku muco impamvu byabaye uko oye ntabizi. Wowe ni ntagondwa ni ino game yacu hari abantu bihaye ijambo muri ryo bamwe nababyitwaramo nabi. Biragoye burya biragoye guhangana n'umuntu atacari butakaze. Urumva icyo kintu neza cyane. Hari umuntu ivyo ugira byose avyakira uko waragoye urabura naho mufatira. Ni wa muntu kwiye prêt none uzotinya umuntu yamenyekanye yambura impuzu yambuye impuzu. Alvin Smith yamenyekanye yambura impuzu ari gusa bro Jumbe ngame ngo ndavise video ari gusa bro Bucci nta kibazo yari afise yagize kweri kuryo ikibazo kimwe yari afise yarakeneye izina gusa yarakeneye izina. Umva ibindi byose we ntumubwire yari prêt kuri byose. Urumva kwambura impuzu kugira amenyekane kwambura impuzu kugira umenyekane birateye agahinda. Penya video iri he je ndazi ko noyibona ngaha uri nayo kabisa ndabifise ngaha. Urumva kugira ashike mu muji neza ati yabonye ko ariyo trending yo haba mu bisanzwe ivyo sivyo byari bikenewe. Urumva birababaje kuba umuririmbyi ashobora umva gusohora indirimbo ya mugenzi we irimwe amakosa. Ni ikintu cyambabaje gose. Ko ndabona na commentaire ndiko ndabona commentaire zabaye ndende cyane kuri ni ibintu n'ukuri je no kwihangana cye mvuga ati je uno muntu je video mengo narayibonye Alvin ari gusa n'ukuri mbegiriye ko atayombona cyane ndayifise ari gusa Bucci kumbure niyo nzira yabonye ko yo mushikana kuco yifuza nimba yarabikoze. Rero umuntu mwene uyo rero avuga yuko n'impuzu azambura. Urumva mwene abo rero baragoye yuko ubona harira nawe wonagira ni cyumuhanuye kubera abo genda biti ntagondwa abari ntago mwene abo ndabiti ntagondwa nuko yego wayibonye none yo video twereke. Oya si ni post ya ni post Alvin Smith nyene yigeze gupa iramaze igihe. Iramaze igihe cyane urumva ntavyo ngumiza narinzi ko ndabifise hafi. Mugabo abayizi barayizi. Bayizi barayizi bivaye naho ariko arabonye kino kiganiro bashaka kubishana muri commentaire yo post nayo mfise ngaha mugabo no kugenda irondere byo ntwara umwanya. Iki kintu naco c'abaririmbyi tugaruke kuri iki kintu ca Double J na Kiriku yaho
badacana uwaka na DJ Pole ku buryo iyo bari twarabonye ku ma stati ya Kiriku haravuzwe amajambo menshi avuga ko hari abazovayo bagashikira mu gasho kumbure hari ibintu bitagenze hagati yabo neza na DJ Pole kuri ya ndirimbo bari bashize ku mugaragaro urumva yari nyene avuga yuko yari projet ari we yasohoye amafaranga la narinzi ko ndayigwa ho tu singinga era erega jere sinari bwavyemere uno mwana ariko ndaraba kindabira nyiganza umuntu yamenyekanye muri ibi nk'uyo muhanuriki izina ryiwe yari yakora ibi urumva rero umuntu mwene uyu kumuhanura uyu genda biti ntagondwa urumva umuntu n'umwana ndawumaze ndiko ndayirondera abantu mwene abanda biti ntagondwa abantu nka Balvin Smith intagondwa nazo umuti wazo abawuzi barawuzi urumva uyu ntawe urahanura imivumo yose y'abavyeyi yarakoze yaraheze baramuvumye gushika naho kana ingunguru zuzura ati rero nico gituma biriko birabukoresha amakosa uzogende mu buterere ahantu Alvin bamuvumiye ingunguru bafashe ingunguru bamara umuntu wese avuma zaruzuye gushika n'abantu bimutse hajya ahantu habaye décharge y'imishafu hashasha ubwa mbere c'était pas ntiyari décharge yari imivumo ya Alvin aho bagenda kuvuma kivume wakivume urazi kuvuma umuntu ahantu yaremeye aravumwa mugabo nako camushikanye ngira aho yifuza urumva umuntu bavumye gushika naho aho bamuvumiye hahinduka décharge aho imicafu yose amavyi yose avuye muri agenda kugerera vyatanguye ari gusa amati wowe uravuma uracira uwundi araza aravuma inase barahera ibisanga ati rero iyo mivumo niyo yamukwirikiye iriko iratuma imukoresha n'amaherere menshi yaravumwe ndakubwiye ati wowe nta nakimwe uyu muntu ari bumugire iyo mushobora kuko n'imivumo byaranse gushika naho avumwa na avyumbira muraza kumarana décharge niho habaye décharge de avyumbira muraza kumarana ingora umuntu umwe niwe rero ucumureka tuni urindira gusa yuko ugwiwe rugera abantu bazokwiruhutse neza cyane urashobora kutubwira ku cereke DJ Pole na Kiriku na Double J ivyabo bimeze gute ivya Kiriku na Double J ubivuga kwikiwe ikintu nabivuga ko cyo kibazo ndamaze kibazwa kenshi